ikintu naco twashaka kugarukako ni ikintu kijanye n'uwo muntu mushasha. Umuntu mushasha abantu bo ngaha anye baba bari bamaze ibihe barafise ukuntu uri mushasha kubwira ati wewe uzoze nzoguhemba umushahara ungana gutya, nzoguhemba ibihumbi 500. Ugaca wewe wumva yuko ivyo ibihumbi 500 ari byinshi, ari menshi cyane mu marundi, kubera uwo akazi wari uriko wahembwe 200 ni wabamwo kandi warubayeho ukavuga ati ngiye guhembwa 500 nzobaho gusumba. Ariko ntumenye yuko ivyo bihumbi 500 bakubwiye ko uzohembwa ama ugize ibiharuro eshanje ayo mafaranga we nimba washobora kubaho ku 200 ivyo 500 ntushobora kubaho iyo bayaguhereye mu bisanzwe. Iyo bayaguhereye wowe uriko urayavunja wumva ko ashitse hari ari menshi cyane, mugabo uri kure ya konsomera aho uri ayo mafaranga ni make, uja gusanga ahubwo afise valeur y'ibihumbi 100 byo mu Burundi. Hariho umuntu ndaguciremwe nigeze ko turaganira yamuga ati yari karavuga kuri video nenda munuke video yinyere cyo ari karavuga mukuru bw'igihugu ko mu Burundi ubuzima buzimbutse. Hari abantu benshi bayikomanze bavuga ati yego mama nuko ari mukuru w'igihugu. Navuze nti neka namuga ati ramwe kibazo kimwe nkuko nyine wenyine bivuze nyine cyo mu gihugu yavuga ati soho kuva mu Burundi ugende handi hazubatse urabyumva, ugenda mu Rwanda uraja muri Kenya, ja mu ngaha ino muri Mozambique, ja muri Malawi. No kuvuga namubwiye nti wowe nk'akarore urashaka kuvuga ati umpembye ibihumbi 500 ni menshi mu Burundi. Nje nambwa none we yaronse gute aho uri ntuzojya ntuzogira inzu ingazi kuwa gute kwisoko. Nace namubwiye toke mu ngaha mu Burundi ikiro kibagirwa ngaha yamubwiye menga ni 35 cyana mubwiye ati ino kigugwa amahera 120 yo ngaha mu Burundi nangahe 12,000. Cyanda mubaza iri tura essence nangahe mu Burundi ico gihe yambwiye ngo yagugwa 2,400. Cyana mubwiye ati ino igugwa amahera 80 nangahe 8,000. Cyana mubwiye ati rero ikibazo ari kimwe muhungu, ikibazo nk'iri cyo bayavuze ni kuri mwebwe ikibazo mufise muri nk'ababana ari wabo agaca yumva ibindi hari byo kumunwa gusa muga nti bateka shike ndabe so kugenda urabe harimo n'uruyeri rw'abantu nyene babatuma kwa bandi uruyeri agira nungu kukwereka yuko bazoguhemba amafaranga menshi mu marundi ora hazo yaguhembera naho ugiye kuyakonzo muzosanga atana rumwe sigarana. Ari navyo bibazo bikunda kuba hagati y'abatumye ko abandi imikorere abo bakorana ugasanga umuntu mutanguye gushwana kubera ko ivyo mwavuganye mwahendanye. Bino bihugu turiko turavuga ubuzima burazimbye kuko usume mukoresha amahera menshi. Rero nk'uko mu 500 bugwa akabuvunja ngaha usanga nirashika bigakwira